Jisi Amwifana. amahungu amafaranga menshi ya mbere wari umuhungu yaranga. Mesh. Kandi ataho ndajya umuhungu jewe. Yagari mu mutima nawo. Aya mafaranga umaze ubase umuhungu wa mbere amaze kuguha amahera menshi. Ayo mahera yaranga. Sa 50. Niyihe ngeso ya mbere wanka kwishire wawe? Imbi. Wese yaraheta nuguri zinobesha. Mu Jini myaka 10 iri imbere mugabo nzobashaje. azoba yaraguhebye. Ameba. Nuko Ninde se yakugiye yuko umuntu ayeba umudiaspora. Ngiye hanze akabona inoti nangoye gusuka arumva yo cameba. Amakuru ufise rero. Amahari akano nashaka gukubwira. Ndagukumbuye. Kandi nagenda kubwira ko ndagukunda. Yo, what's up my people? It's your boy Daniel Mofisho kuri Mike za Wagos TV. Yakamanza nabibutse gusana subscribe, gukora like, share and comment. Wibuka kudukurikirana ku mbuga zacu nka Facebook, Instagram, TikTok ndetse n'ahandi hose ni Wagos TV. So uyu munsi rero twahuye n'umwana mwiza. So guys, turi kumwe n'umwana mwiza. Tugiye gukora ikiganiro. Niwe tugiye gukora ikiganiro cy'uno munsi. Reka tumwakire atwibwiye n'akazina kandi si ryo rya mbere agaragaye kuri Mike za Wagos TV. Ndakuramukije cyane. Yego murakoze. Urasa neza. Murakoze cyane. Uraberewe. Merci. Namwe ariko. Awe. Agazina. Je nitwakeze Kimana Gracia, mugabo abantu banzi nka Jisia. Jisia. Okay, Jisia meruka kubona wasohoye indirimbo. Byagenze gute? Wazugerageza cyangwa warubigiyemo nk'umwuga? Bon, oya urumva. Natari. Je duherukana je ufise impano yo kuririmba. Iri cyahari cyangwa yarazimiye. Itaranto yaratakaye. Irahari mugabo nta buryo. Sindaronka uburyo kandi niharagira ko ivyo bintu ndavyinjiramo ariko impano yo ndayifise. Warabuze nk'urupapuro rugutamo imitahe. Yabarabuze wo bakora he? Cyangwa niwe wibanye. Ngira ngo ni Jenny Bani. Cyarabara wokosoa. Nawe bamunshaki. Ndamugushaki. Aje uzozora ama 20% yo. Nta kibazo. Azozaraguha. Nta kibazo. Turabihoreje. Bamunshaki. Abashugatadi muri abashugatadi muri ko muratureba mu ndonde. Ni bambo. Oya mu ndondere je nije icyamba commissionaire. Canke ni bambo. Narenge commission. Okay, Jisi. Hari ntuzenya cover y'indirimbo wakoze. Ni yande buye. Ya Big Fizzo na Melanin Boy. Cishizaho gato. Oya, nijya nyene warayumvise. Oya, je shaka. Oya, hari gihe wumva ibintu iro mu kumviriza finale. Ndagwaye hari gihe usanga ari ibintu bakoze beditinze ahinije utari giwawe ro kwijwi numvise Jisi. Nyina makenga ntiyo. Oya, nabasanga no kwinavyishe from. Amakenga ntiyo uragerageza. Misi yose umuntu yagire yice ibintu. Narayibagiye no kuri. Indirimbo warayibagiye? Okay, ririmba kaho. Agakorasi ntabwo kabu. Mai mutima bingora gusinzira iyo nakumva iruhande yanje ubuzima burananisa na kimwe mba nitayeho munezero uba wagiye. Jisi uririmba neza frère. Murakoze cyane ariko ndagerageza. Uragerageza ahubwo urabizi. Oya. Bazi ko arabasitaroroshe nkabantuze numva ko barusha. Je ndabarusha ahubwo mbere kuko jewe nta na travail nkora. Ariko bajya bara travail amajo ariko jewe ndirimba uko nyene uko navyumva niko ndirimba. Ibaze rero utanguye gutravaya nawe. Je ndabica bose rero. Nta gipapuro aronka gibutamo imitahe Jisi. Oya, no mugura uramundangira no. Ya, je uzompa 20%. Nta kibazo. Wazofa ko bayabonetse gusa. Urazi bukene buhari muri no misi. Jisi nta gipapa kiragutereta, nta gishuka dadi kiragutereta. Kunereta ni benshi ahubwo. Ariho no naronse ejo mbe. Azoza mu kwicenda mugabo rero.
ndiko ndamugara ko nyene mugaraho gute kandi afise amahera yiwe ntabwo ari mu Burundi oya ni no mu diaspora mu diaspora manzu ariko azoza mu kwicenda mugabo jewe singo ndaba papa kubera none kandi ari bo asaba bafise gusa amafaranga igitsina gabo cose jewe sindagikunda ukunda abagore oya urabona bagutera amabuye sikuvuga ngo nkunda abagore urumva nyene ico shaka kuvuga uracumva sikuvuga nyene ngo ndabanka ngo oya birashika akaba ari impamvu ituma ndabanka mugani wiyimbaza oya ndagenda kubaze hari umuhungu yoba yarigeza kukubabaza jewe ariko apana benshi bariho ariko arahari ufise nk'aba ex bangahe jewe na mu ex service nta muhungu n'umwe murakundana maze gukunda rimwe none se niba je hari ntaravamo umunsi je ikiganiro twakoze ya royalty test testing umukunzi wawe niko ravuga ko tarakundana ndakubwiye ko nakundanye ariko na mu ex service no tutarahebana wawe ni murayeba oya twendi duhebana kandi urazi uribuka ibyo yavuze yavuze ngo afise yari yafise ngo afise babiri ngo gusa yemera umwe yemera we nyene urumva aranyemera ariko afise none umubuza rega abahungu bose nta numwe ashobora gukunda umuntu kubera oya abahungu mufise donc amaso yanyu abona bitandukanye uramaze gukunda abahungu barenga umwe icyarimwe oya nta nawe murabigerageza je nkunda umuntu kwa kundi mba mbona nk'umuntu arenganye ukavuga ati yambaye neza canke ni mwiza setu baravuga ngo tugenda ngo mu rukundo okay nk'ubu ubonye umutipe ntabwo uragerageza kudraga umuhungu nagiye urumva agasheri wanje gusa yaganguye yari kari komane ho ndamutera umuti wo mugabo ata ari mushasha nyene ukabona nk'ikibeje ukavuga wow ndavuga ati ni mwiza mugabo sincana ukavuga ati ukumva neza namumacinga ni mwiza nkamushira ati ni mwiza yambaye neza asa neza mugabo kumukunda nico kibazo je naho uzi umuntu asa gute kundraga nivyo kuna ko ndamwemerera kubera uwo wundi umutima wose yarawutwaye sanga yatwaye agatima gatoya karagati usanga ari uburozi wowe umuntu wokundana ntiwiyumvemo n'abandi bantu uwo muntu wowe wumva ari amahoro ayo yarakurotse nuragerageza kwirukisha nawe nogerageza kugukunda ubunyere turi kumwe nkayaba nkavyigirisha nivyo ukunda aje nkunze wo fasha je nkunze wo asha umbuze wo kwiyahura kwigirisha sharika kwigirisha rega ubu twaramenye ubwenge cyane agasombe ari kera karimo akanono hello okay sanzi zo sombe nawe tutaziki agacera ariko rakaje agacera inja je nyama mu nzoga nduwimbo njya n'ubugari mu nzoga na mu nzoga ni fanta amahungu amafaranga menshi ya mbere wari umuhungu yaranga menshi kandi ataho ndajya umuhungu jewe rega ribo mutima nawe aya mafaranga umaze ubase umuhungu wa mbere amaze kuguha amahera menshi ayo mahera yaranga 50 naho nyene gituma nakubwira ko ari menshi donc umuntu umuhuye n'umuntu mugabo sinovuga ngo nayo gusa ndagabanije umuntu yaguhaye amahera menshi akayaguhera icyarimwe yarangahe okay umuhungu yari 50 niyo mahera menshi umuhungu ari aguhereye abakobwa bose novuga umuhungu yamaye amahera menshi icyarimwe yamaye 50 kandi angabiye kandi uwo muntu nanuwo nari mutse ntanubwo nari mutse nari niyicariye ahantu gusa mbona yararenganye ndiko ndiririmbira urumva acarage wari muri karaoke oya nari nicaye nyine ahantu hanze acararyohe kuko kwicara hanze ku rupangu ndiko ndiririmbira acararengana gusa ubu muri cyavugana turavugana ntiyamaguha yandi yo reka kirasesa muze kumujya ngira n'Imana yandungikiye nuko na bintu bibi no muvuga ko ubunyana ubugenzi bwanyu buhagaze gute neza ndamufata nka musaza wanje nawe akamfata nka mushikiwe nukuri naragerageza gusaba wagwana nta musi warimwe noba ngomba kubesha erega ni marayika marayakoroniki nukuri naho ibintu byabaye nabi turacafise ibice 2% by'abantu bafite umutima mwiza
wewe umuhungu wa mbere yakuriye amahera menshi yaranga jewe sindayibuka ntagerageza kuko nta muntu je nohera amafaranga icarimwe ngo hitora oya nubwo vyo bari bitanu wa amafaranga wibuka menshi wahaye umuhungu yaranga sinzi sindavyibuka nakubwiye ati je sintanga amafaranga ngo hitora okay uheruka gusaba amahera umuhungu ryari jewe nasimerutse je nafise nk'ikibazo sinshobora gusaba amafaranga umuntu naho nyene ikibazo cyakomeye mvuga ati kisi no cifasha niho mbwira umuntu ati mpa amafaranga nganuko ariko mbona ko ndagikemura ndabikora niriwe ndasaba ubufasha ninde muntu wa mbere wanka kwisi nyine wumva wanka kandi ntuvuge ko tawuharari umuntu nanga twegera umuntu wa mbere wanka wumva nyine wanka pe umuntu wa mbere nanka ni umuntu wa mbere nanka n'umuntu nyinde nyene ninde kuri we basi abantu muri rusange ndabanga mugabo sindabanga ngo ntazigo ndabafitiye mugabo sindabakunda ariko jewe nta muntu nanka mugabo sindabakunda abantu kubera n'umuntu n'abavyeyi bawe n'abantu yego no uvuze ngo wanka urumva wanka abavyeyi bawe ukanka na boyfriend wawe oya mvuze ku muntu nkunda umuntu nkunda je nkunda mama wanje kurusha abandi bose umuntu wa kabiri ni sheri wanje kuko wewe tugerageje kubiraba wewe ari donc aha kwa kwegerana na mama wanje kuko havuye mama niwe muntu wa kabiri nkunda kandi ndamukunda cyane ikintu gikomeye baragufashije mu buzima bwe niki nta kimwe nta kintu namusavye nta kintu na kimwe kubera ko umuntu iyo umukunda ntiwirigura mugira sheri shaka iki ngwibi ivyo navyo bigera wowe ari ikintu cyambere nyene gituma umukunda woba waramukorera cyangwa yaragukorera nta bintu biri special vraiment biri kuri we ntarenza ngo gose nta n'ikintu ubona arusha n'abandi nawe nyene yamabimbaza ariko ndamukunda uko nyene ndavyumvamwo tu nta kintu na kimwe namukundiye kandi ari cabi wawe ariko yabi wawe ndavyibuze kuko ubebuka naho wabwiye ko abi wawe aracabi wabo erega aracari umwana nyene ubona muzo kwigeza kuki sinobivugira ngaha kuko ni vyinshi ngerageje kuraba ndabibona reka umuntu akibi wabo ko rupetero kibi wabo none akibi wabo ruri cyaro wowe uzi gute watakaza afise cyane nubwo ayo bagafise ashobora kuba gafise rega si ngombwa ngo ukuze ngo wibonye ubugabo bwaje ngo muganirira hano tuganirira kuri telefone kandi ni wabo murangenda iwabo barakoze baranzi bro ni ihe ngeso ya mbere wanka kwishire wawe imbi wese yaraheta n'uguri sinobesha agira abasheri benshi mugabo sinibaza ko abakunda kubera asa n'umuntu gukunda bigoye akunda yihore wewe wigera urumva wiprasije ubona uri mu kibanza nk'icyakanga jewe kuri nta kibanza mfise bro sindi uwa mbere sindi n'uwa nyuma nta kibanza mfise uri hagati sindi no hagati nimba ari 9 nta kibanza mfise okay nimba ari 9 re muri abi 9 je nta kibanza mfise ugira kangahe urumva ko nimba ntari uwa mbere ntari no wa nyuma ntari no hagati urumva ndahambaye ndikindi kintu nawe ntoce witapa umuhungu twumvise ko ari n'umuhehesi ndabizi wowe uvuga ko gukunda gute ndabizi rega nta muhungu numwe adaheheta kubera abantu twese ntidusa arashobora ku okay jisi upanga kuzogira amaheyaje ryari kuzorongorwa ryari jewe cyangwa wipfuza kuzorongorwa ryari sinzi mwaka nifuza kurongorerwa ko mugabo igihe utifuza kurongorwa mvuye hanze umunsi nzova hanze nzoca ngira amaheyaje uri muri gahunda yo kuja hanze nawo bimenye ariko uko bizogenda kose uzorohera gusohoka igihugu nzokora mariage mvuye ubitegekanye nko mu myaka ingahe oya gusa ariko uvuga ati je ni mu myaka 10 iri imbere mugabo nzobashaje azoba yaraguhebye ameba nuko ninde se yakubwiye yuko umuntu ayeba mu diaspora ngiye hanze akabona inoti nangoye gusuka arumva yo cameba amakuru ufise rero erega ari abana dufise imigambi nani kandi dufise nico gukora uwo mutipe inoti ziramuhawo ibintu byose ni mu mutwe ntuze wiyumvire ngo kugira umuntu azogukunde ngo bisaba ngo kugira amafaranga ngo bisaba ngo ugira iki bisaba ubwonko cyangwa hari umuntu aca yiyumvira ngo bisaba kugira ngo ugende ngo baguhe imiti ngo umuhe ngo aca gukunda wowe ngo akurobanure
ubwo n'uburofa n'abantu banabikoresha n'abasazi kuko nawe wokoresha iyo miti atagukunda n'ubundi ntazogukunda imana izobicisha mu nzira nyinshi ariko nkoresheje ubwonko ndafise ukuntu nobikora hama bikagenda neza. GS mubaguhaye umutahe w'ibihumbi 500 ukora ikintu cunguka wowe ukoresha iki n'ikihe kintu wokora cunguka 500 je nibaza ko ata kintu cunguka kirimo nokoresha wewe wacu yakoresha iki jewe nakoresha ahubwo ibintu bikenewe kuko yo na je ndashobora kuyaronka yo we ni igiki nyewe wacu yakoresha nk'ubu nyine urayarose ni igiki nyewe wacu wumva uciye yakoresha jewe kubera nta kintu na kimwe mbona mbuze no yakoresha no manza nkayabika kwanza nkiyumvira mu nyuma ikintu no yakoresha ntiwosohoka oya kandi singunda gusohoka jewe vyonge sindabikunda pe nk'ubaguhaye imiliyoni 5 zonone wazonona gute miliyoni 5 sinozonona oya zonone baziguhaye izo konona zitwononere twumva nukuri sinoronka nico ndazikoze naranje ko atatama mfise y'ibintu nyibura yaguhaye wono abikisha tu ngahanga mukuru wanje akayambikira kuri konte yiwe oya one wabuyononye wowe yumvira ingene woyonona donc mvuge kuyonona ingene woyonona je kuyonona no camfata nka yakoresha ibintu nyene nimbare kanu naragura nyene nkakagura uvuze kuyonona ko no yajya kweri ndayi wanje singa ibintu vyinshi no yonona nkayagura ibintu bikenewe niba ari birato nabifise nimbaraga huzu ntagafise nkacangura cyane ko abakobwa dukunda amastyle niki kintu cy'ubusazi Jesse wakoze cyangwa wowe warakoze mu bwana cyangwa utazopfa wibagiye cy'ubusazi no narakoze kuva mu bwana nubwo waragikoze mu bwana cyangwa wagikoze ubu nyene kucibagira bidakunda sinzi ibintu nakoze urakibuza uramaze guhemukira umuntu oya babuguhemukira sinzi ko mpora ndabahemukira donc iyo umuntu andraze nkumva sindamukunda namubwira to yaha sinzi ko ari byo wita guhemukira nimba waramwemereye ukazomuhemukira oya nta muntu ndahemukira jewe kandi no bikora wavuze yuko utaragerageza kudraga umuhungu rero tugiye dutelefone umutipe umudrage paka yeme uko badragura bizi uko bamama kudragura bizi amayanse kwemerana uzoba utsinzwe n'ikibazo ubura mudraga yemera kandi ubu mugenzi wawe muvugana uraza kumubwira mu nyuma ko wari kurafina ko twari mu kiganiro raba muri telefone yawe nimero z'umugenzi wawe nimba ari umugenzi wewe indani nimba ari umugenzi asanzwe nyine wowe wiyumviye we mwiyumviye amuhamagara umudrage nerefone bofre bofre wawe chavuga ati iyo shetani noneho niya twegera ije gute ndamuronse tubwire imana yitabe nwavuta amagara sheri wawe oya raba si sheri wanje icyo mbonye cyo n'umu DJ gusa ndamuvuga twara umuyaga twegera umengo uriko urava muri kamera we numva itariki irasona nimero murondera abundi usanga ari amarezo kuko nta wundi service ni rero kandi yego yahoze rakunda none ngirende oyo raba umugenzi bisanzwe nawe uza kubo basi zanda mugutorera utori ndese je none umugenzi wawe nyene muri telefone urega sha telefone nde wundi fise n'abagenzi benshi abuza wirengagiza reka kumuyumvira babuje mu nimero ucumubona uyaha reka je n'abagenzi benshi b'abahungu fise n'abakobwa gusa uvugana n'abakobwa bagucunge abancunge kesi ngo ndakuyaga cyane n'abahungu none ngo ndamudiraza kemera agashaho azoca duhura ngo saha ngo duhure ndakugurira akantu ngo urankunda rero kandi namukunda yemeye ucumusaba 50,000 apatsa n'ibindi bintu muga oya nta yemeye ucumusaba 50,000 oya turabona kwati ita allo
arita ufise ubwoba Allo Oui, sawa ça là. meze neza Non, uvuga ngo umuntu agwaye je meze neza c'est legal. numva ubuzima ari bwiza kweri Ouais, hama hariho akantu nashaka kukubwira elle a trouvé. ndagukumbuye Elle a compris. kandi nagenda kubwira ko ndagukunda Okay, now. T'as fait WhatsApp, baby. eh T'as fait WhatsApp. sindiko ndakumva neza Utanyandikiye kuri WhatsApp. oya sindabikwandikira kuri WhatsApp ushaka kubikubwira ku mayinite ndagukunda vraiment kandi si blague ndabimaranye igihe kirekire kandi urabizi no ngaho uranyishuye n'ukuri ushaka kungwatsa Yeah. ushaka kungwatsa ndagusavye nyishure basi Allo nusubitsa urase kunsubitsa Amafaranga yayo takiro. Amafaranga. nukuri si plank ndagusavye nukuri basi wumva ndiko ndafyina je nubizi ko imyaka yo gufyina nayirenganye kweri basi biragutangaje urumva rero je sinogukunda rero ndi mubi ndi mubi none none kutanyishura eh nta muntu wo kwanga nawe ngaho ushatse kuvuga iki urumva abantu bose rero urabakunda none wumva ivyo bisa mvuga urukundo nyene rega naje nta muntu nanka mvuga urukundo rw'abantu babiri uri umwana mubi vraiment vuga ati sindagukunda basi ndabimenye wi sindiko ndakumva neza ntavyo urimwo none wabihevye kubera iki rega naje narabihevye mugabo saranyankiye ariko ubu hageze ko nkunda nanje kandi nkakunda umuntu urumva sinoreka kubikubwira basi niyahure sinokwiyahura rero nukuri si blague ibyo bashyizwe umundi muntu utakwera atari byiyongera mubwira ko bwana 50,000 Allo ngorana basi 50,000 ndagurase nka yego eh impamvu wari warinze kumbwira ko nkunda ndati oya siyo mpamvu mugabo siyo mpamvu byo kugukunda biri ukwavyo n'ivyo biri ukwavyo kugukunda koko je ndabizi ko ndagukunda kandi sûre certaine nabone pesa mwe moya kuri nanje aya kutatigwa bya samtindaki sawa nta kibazo
Sina kibazo. umujama aranse Uri umwana mubi. gusa wagerageje nubwo yanze umutuka Angaye kwijumi basi. Angaye je kwijumi. noguhane Ndagerageje. wagerageje ane wabuze rimwe Hari umuntu nakunda vraiment bazi wo nkunda rero. Iyo telefone wo nkunda wo narira. Najyama no hasi. hata ngo aciye avuga ngo niyo mpamvu ngo bariko ravuga ngo niyo mpamvu nariko ndavuga ko ndamukunda. Yo man. Uba jabona ko ndi njajya. uramubwira ko cyari kiganiro uzona kimwere Ni yango bitase. Nankubita. none twamuvuza azoca amenyekana wariwe Abamuzi mwijina. ntawe uzorimenya umuzi mwijwe araze kubivuga muri komantere Mana Jisi. kugira mugabo ngo umufise umutima ukomeye kweli. Mm. Kudiraga umuntu mpaka yemeye ukamufatisha. hari abantu bitwara n'imyaka Mubawe kabisa. Ye. Oh, je nanje mukobwa azonyobera ko akandraka ahubwo ni mugiye gukwirikiza uzokwandikira ku yindi nimero ndakudrake. iyo jize yandagushimira nawe wakoze nshuti bakunzi ba Wagos TV ndabibutsa gufyonda subscribe uba utarayifyonda gukora like share and comment no kudukurikirana ku mbuga zacu nka Facebook Instagram TikTok hose ni Wagos TV ushaka ikiganiro cyangwa ikindi kintu ushaka guterera urashobora kutwandikira kuri zo mbuga cyangwa ukanyandikira kuri Facebook cyangwa TikTok yanje ni Daniel Official ciao ciao